mu buzima haba hariho abarongora abandi, haba hari abatwara n'abatwara mu bihugu. None mu ntwaro kwezi umutegetsi avuze ijambo, abatwara bose bategerezwa guca barishira mu ngiro, banse kenshi baribonera igisomwa cyavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igabane cya 3 kiratubariye neza. Nabukodonozori yari yatsinze abanyisirayeli abatwara kw'imbohe i Babironi. Bamwe yaciye atora muri bo abasore beza beza bihagarara bakomeye, baravuga bane kugira ngo abarebere ibwami. Gutyo ububasha Imana itoranya abanyisirayeli ize ububasha gutoranya abanyameroni uciye kuri abo umwami yatoye. Ashaka kugaburira imfungurwa nk'ibyo afungura byiza cyane, barabyanse kuko icyo gihe hari imfungurwa nk'ibyo kumanye ngo habaho Imana yabo. Hanyuma barabahindurira amazina yabo mu bisanzwe ni Ananiyasi, Mizayeli na Azariyasi, harimo na Daniyeli. Mugabo Daniyeli kubera yarotora indoto, umwami yamushinga amabanga, ariko none aramuhindurira izina amwita Balutazari. Ananiyasi rero yitwa Shadraka, Mizayeli nawe yitwa Meshaki, Azariyasi nawe bamwita Abedenego. Bahinduye amazina kumva ariko abagira abanyameroni, aca yongerera bategeke binjire mu migenzo y'abanyameroni, bakubita ibipfukamiro hasi, basenge ikigwamana c'inzahabu umwami yacurishije, ati mutabigize mutaga mu nyenga y'umuriro. Iyi misore baragiye bararengwa batubimenyere umwami wacu nyir'icuma, ntituzokorera imana zawe, ntituzosengera ibigirwamana byawe. Abantu barabaraye ko amajoro menshi y'imyaka ngo babinginge basengere ibigirwamana by'umwami ntibapfe, bagire ubuzima. Iyi misore barahanganye, mwabambari inzira, nawe nyine baramwangira bati niyaba Imana idukorera ishobora kudukiza muri iyo nyenga y'umuriro uvuga, no mu minwe yawe izahadukura. Nitabigira nawe mwana, menya ko ico kigereranyo c'inzahabu wacurishije tutazobyikorera kandi tutazogisenga. Umwami yaciye ategeka kubaboha babatema mu nyenga y'umuriro. Mwumvise ko bacaniye inshuro ndwi gusumba uko bahora bacanira kugira umuriro bamare mu munota umwe. Ariko Imana nzima basenga yarabakijije uyu muriro kiba igitangaro n'ibagirwa. Icigwa muracumva, indongozi bo kwitondera amajambo bashikiriza n'amategeko batanga.
turumva hirya no hino intambara ziba, amatati mu bihugu, injyane ziba, turumva amategeko afatwa hirya no hino. Umuntu rero ashobora kwibaza ati ninde ari mukuri, ninde atari mukuri, muri abo bajyana, muri abo batera intambara cyangwa muri abo bata ingingo. Kumwe ngo bavuga ni urubanza ruvuge rwiganje cyangwa ngo akarota kandi karakamira. Hari ingendo y'ufise ukwemera yemera Imana nzima y'ubuzigama ijambo ry'Imana yama yirinda. Abigenza gute? Nuko muri byose ashira imbere umwumvikano, agashira imbere kuganira, agashira imbere inama n'ingingo, hamwe havamo umwanzuro ushika ku ngingo ifatiye ahari inyungu za benshi, ahari urukiza kuri benshi, hamwe ataba widoga ngo hari umuriye, kandi bikagaragara ko niyo widoga ataba yamuriye. Imana rero mu Burundi indongozi zacu zirabishije, zarayishize imbere. Uku kwemera tubasabiye, uku kwemera kwaranze abasore batadohotse ku ijambo ry'Imana, batadohotse ku isezerano ry'Imana nzima. Indongozi zacu babifate kwa karorero, maze Imana yabashikirije amabanga bayarangure nk'uko nyine bari mu kibanza cy'Imana. Bwa buvyeyi ndabwo nyene mu Burundi icifuzo no kugaragara mu ndongozi, hamwe ubonye indongozi cyangwa iriya biratuduhuye n'umuvyeyi. ni ukuvuga n'icyo bavuga ati leta muvyeyi si leta gusa, nuko umurundi wese yobera abandi barundi umuvyeyi. Murumva ko uyu mwami inyifato yakoze umuvyeyi n'Imana yishyize kure azanira igikomanza. Ese mu Barundi twese twarangwa n'umuvyeyi, hamwe umuntu wese ahura na mugenzi we akamwita umuvyeyi, akagira turamuvyara. Imana rero ni umuvyeyi mukuru, niyo ndongozi irengeye izindi ndongozi zose. Ni umutegetsi atereka abategetsi bose. Twumve ko ijambo ryayo rifise ububasha burengeye, kandi ariryo kudukura mu buja bw'igicumuro, n'iryo kudukura mu migozi ya Shetani, n'iryo kutubohora, n'iryo kudukiza umwanya tuzomara ku isi, eka n'imyaka yose. Mu nkuru nziza batubariye, igihe uzigamye ijambo ry'Imana urakira, ugakiza abandi. Bisaba kwigumya, bisaba kwihangana, gutenyenya, kugira utwigoro, be no kwibagira bikajamwo, kuko uzi ko Imana
babirinda guhemuka baranse kuba baja b'igicumuro none natwebwe dufata akarorero ntiduti ijambo ry'Imana ngo tube umuja w'igicumuro canke tugire abandi abaja b'igicumuro. Nyakwigendera Perezida Nyampinga ntataramusa ajya gutwara umwanya munini tubibone neza umwanya wamaze yaradusigiye irangi ridasanzwe rijanye no kugaruka ijambo ry'Imana. Ugaruka ijambo ry'Imana ugahoza urinjira mu kuri kw'Imana. Kwinjira mu kuri kw'Imana uvuga mu rukundo rw'Imana ukarangwa maze washobora kurangwa rya bwirizwa rikuru ry'urukundo na ntabwo ukabaho witegereza ni ukuvuga ubaho wirinda kuba umuja w'igicumuro no kugira abandi babasha. None Perezida Nyampinga ni ukuri yaragerageje kuri urwo ruhande yarafise urukundo muri we kandi akarugendera kumbure ku buryo bwiwe, ariko muravyibuka igihe ciwe abantu bari mu mujyane barongoye abandi bava mu moko atandukanye mu migambo itandukanye mu nzego z'umutekano ibintu byari vyoroshe kugira umuntu bamwiyumvemo bamuhurizeko bakamutora babarongore. Nuko yari afise urukundo yiharije ingabiro yiharije yari umuvyeyi. Hanyuma kandi urwo rukundo yararondeye kw'abatorewe kurongora barugendera mu kubasaba bagendera disipline muri vyose na hose. Mwene majambo ni ukuvuga ni disipline, ni ukuvuga inyifato ibereye, imvugo ibereye, imirimo ibereye na buri wose aho bakorera aho ugendera gutyo ntubumuja w'igicumuro kandi ntihagire uwundi ugira umuja. Haciye rero imyaka 28 yaradusabye ko kugendera disipline, ariko n'ubu iyo disipline iracatunanira turi benshi. Uyu munsi rero tumwibuka twinanate tumwibuke turondera kugira akigoro turondere kugaruka ijambo ry'Imana n'intambwe twebwe abemera Yesu Kristo twongere tugire disipline muri byose. Abatemera Kristo ntaco bagire disipline muri byose bizobibana. Niko aho nyakwigendera Perezida Nyampinga nabo bari kumwe mu guhimbarwa n'Imana igahimbarwa. Naho bavuga ibitabo byose by'umuvuzi bwa kera na bushasha ndashimira ku mabwirizwa 10 muri iyi gihe byaja mu Imana iri mu mabwirizwa none urayazigama urayagamuka niwayagamuka uzokunguka byinshi. Inyungu iri mu kugamuka ijambo ry'Imana n'umurengera ntabwo Imana none naho ijambo ry'Imana turizigama tukarigamuka tuzohezagirwa tuzokunguka byinshi. Ubwa mbere hari amabwiriza 3 avuga ku Imana. Ya mbere gukunda Imana
Imana kuyikorera. Abantu turacyabaguza, turacyaca mu bapfumu, ukwemera kuragoyagoya, urukundo rw'Imana rutubwira turarukura. Aba basore twumvise mu kigo cya mbere twigisha, niwemera Imana ukayikunda ukazigama ijambo ryayo ntuyihungire, izova gukorera ibitangaro. Gira disipurine, ntututora cyangwa ngo bandikanye Imana n'ibigirwamana. Hariho rero amabwiriza ukurikira atwerekeza kuri bagenzi bacu. Ibwirizwa rya kane usomere na nyuma. Ibwirizwa riraba ababyeyi rikaraba n'abana. Ababyeyi b'ababyeyi koko bagatanga indero mu mibereho kandi ikwiye, bakabyara bashobora kurera abana nabo bamenye ko baba hafi ababyeyi babo, cyane cyane bageze mu zabukuru. Inyundo irakora isubiye yujuje. Abantu tumenye kandi kubaha abaturongoye nabo n'ababyeyi. Igihe bashize Imana imbere batikuye ku Mana, n'ababyeyi nabo kubaha bari mu kibanza cy'ababyeyi cy'abatugirira neza. Duhuye rero udufashe Imana, tubahaye tuvuga ko batubyaye mu bintu byinshi cyane, ntihagire uvuga na rimwe kuba muri n'ibyo bisaba disipurine idasanzwe. Ibwirizwa rya gatanu, ntiwice cyangwa ngo wice bukebuke uhohotera umuntu. Uwica wese tumwita umwicanyi, umurozi, uwo wese akiri umwicanyi niyikebuke, areke kuba inyamaswa igihana kandi ari umuntu. Mu Burundi amaraso yose arakwiye, turakeneye kuryama tugasinzira. None tugire disipurine idasanzwe, twubahe izina kiremwamuntu kandi tumwubahirize. Ugamburuka ijambo ry'Imana ugahozaho, urinjira mu buzima. Twumve yuko umuntu yigisha uwundi aba yihekuye. Twirinde kwihekura, twirinde kwigira inyakamwe, kandi twirinde kwigira ibikoko bicibwa. Hari ubwirizwa rya gatandatu, ntusambane. Igomere haravuga by'amafaranga. Abana b'abigeme umurengera batwara inda bagata amashuri, abandi bakidandaza kugira ngo kudandaza umubiri cyangwa bakadandazwa. Ingo zirasamuka, ntihagire uwo kwitwa igihugu Burundi. Tugarukire ubuntu, nitugire ya disipurine, tuve mu bushurashuzi, gusambura imiryango, ugafatanya abantu. Hari ubwirizwa bw'indwi, ntiwibe. Umugabo n'uburyo tw'abantu n'ubusuma burahari, kunyuguza itunga ry'igihugu birahari. Numvirije amaraporo avugwa, amaraporo y'ubwenge ateye ubwoba, ibiturire ntibirangira. Naho nyine twogira disipurine, twosabira abarundi bakagira disipurine. Iri jambo rituranye. Hari ubwirizwa ry'umunani, ureke kubesha abantu. Mu Burundi bavuga bati utabesha gusubira umwana
babarimo tubiri nawe tubagira inyifato ibereye tuvuge n'akabiga jambo ryubaka tugumye ibanga ntidusambura abandi dushonje dusoze twigumye ntidute ubwoko muri ubwo bwoko bikenewe ko tugira disipline mu majambo muri byose Imana yatwigishije urukundo iraduha n'akarorero none turugendere tubwigishe n'abandi gutyo tube twitegereza naho bihagaze mu kwigana Yesu yatsinze igicumuro akaganisha n'Imana muri byose none dusabe utama turasubiriye gutura perezida Nyampinga nabo bari kumwe niba n'agatosi bari bafise cyangwa bagifise kubw'ikigongo cyawe bashika mu bwami bwawe bahe gusangira akanyamuneza n'aberana bawe Uburundi bukama n'Abarundi bandanya kubungabunga Abarundi batambutse bagire disipline ijambo ryawe barizigame ry'urukundo ntihagire uwubona ko bari umuje mu gicumuro cyangwa agira abandi baje mu gicumuro Abarundi twese tubone kuva mu muryango tugendere ijambo ryawe tugendere urukundo rw'umuvugano turekurire dusubize hamwe